Shalom shalom, amahoro y'Imana abane nawe wewe uriko uradukurikirana n'umugisha udasanzwe kuba Imana yakuzigamye ikakurinda ikakugeza kuri uyu munsi uri amahoro. Ntago ari bisanzwe kuba uriko urahema impwemu z'abazima. Hariho benshi bari bavyifuza, bari babikeneye nkuko uriko urabikora ariko bitabakundiye. Rero nugushima Imana kubw'ingabire y'ubuzima ko yakurinze ikakuzigama. Ndanezerewe cane no gusangira ijambo ry'Imana namwe. Jewe ngiye kuri bashikiriza, nitwa Nitezuwera Justin. Ndabaye kaze kuri kino kiganiro ubushobozi bw'ijambo canke power of the world. Ni ibidasanzwe kuba Imana yakugiriye ubuntu. Rero ndagomba dusangire ijambo ry'Imana. Ndizera ko kumbure riza kugukora ku mutima kandi kagukura ahantu hamwe rikagushikana ahandi. Niwavyizera ukaribamwo ukarihagararamwo, riri bukora ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana nipfuza yuko dusangira, Imana yashize ku mutima wanje cane gose, riri mu Baroma igice caho ca 14. Ndasoma gushika ku gice ca 16. Haravuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwoye gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana, idutakisha ngo Aba Data. Umwami Yesu adufashe cane. Umwami Yesu nadutabara. Abarongorwa na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Ariko nagomba guhagarara kuri iri jambo rivuga nti ni giki ugaburira impwemu yawe. Ijambo ry'Imana twasomye rivuga ngo kuko kuri 15, kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwoye gutinya, kuko mutahawe impwemu y'ubuja. Umubiri w'umuntu, igice kinini kigize ubugingo bw'umuntu kigizwe n'impwemu. Iyo impwemu ivuye mu muntu, ubugingo bukava mu muntu, umuntu aba apfuye. Iyi mpwemu duhumeka cyangwa se duhema imaze kuva mu mubiri w'umuntu, umuntu aba apfuye. Ariko iyi mpwemu ngomba kuvugaho ntago ari impwemu iyi duhema. Ndagomba kuvuga impwemu, spirits of God, impwemu y'Imana. Ariko si bose barongorwa n'impwemu y'Imana. Hari impwemu zitandukanye, ikirere kiruzuye impwemu nyinshi cyane zitandukanye. Hari impwemu ishobora kuza y'ishavu ikaba ku muntu ikaganza ikirere cy'ubuzima bwiwe. Hari impwemu ishobora kuza ku buzima bw'umuntu ikaganza ubuzima bwiwe, igafata ikibanza. Nowadays tuvugana, abantu benshi ubu, wewe uri kurumviriza buno butumwa bwiza, abantu benshi baraganjijwe n'impwemu nyinshi cyane. Kuko mutahawe impwemu y'ubuja, ko mutahawe impwemu y'ubuja. Abera abacungwe na Kristo Yesu, we are given the Holy Spirit as a spirit to guide. Twahawe impwemu y'Uhoraho, duhabwa mpwemu w'Imana nka mpwemu iturinda kandi tuzigama, ikatuhindura abagabo mu kwizera. Kuri hehe kwa kuba umugabo mu kwizera wahawe na mpwemu yera? Kuri hehe kwa guhagarara no kurema uremeshejwe na Kristo Yesu kw'impwemu wahawe? Kuri hehe kwa kunesha icaha kwa mpwemu yera twahawe ihagarara ikakufasha kunesha no gutsinda? Wewe uri kuradukurikirana right now, kuri hehe? Abantu benshi cyane, benshi gose baracika intege kubera impwemu bagiye bakira zitandukanye mu buzima bwabo. Abandi bavuga ko bakiriye mpwemu w'Imana, mugabo ibikorwa vya mpwemu w'Imana ntibigaragare mu buzima bwabo. Ibyo mpwemu yama
urukundo, ukunesha icyaha, ukunesha amajwi, uguhagarara muri Kristo, uguhamya Kristo Yesu, ukwemeza Kristo Yesu, confidence, ahubwo aho kuhagarara ngo babe muri kwa kwakira mpwemu yera na za mbaraga na bwa bushobozi bw'impwemu y'ubugingo y'uhoraho bakiriye mu buzima bwabo, bagahereza kaze impwemu zitandukanye, impwemu za discouragement, impwemu zo gucika intege. Uhoraho yaguhaye impwemu igukomeza kandi gushikamisha mu gakiza, ikazokujana mu ijuru, ikazogushoboza kuzoba mu ijuru. Ariko uyu munsi Satani akuvangira impwemu y'umwijima, y'abadayimoni ya Satani, yo kuguca intege, yo kukumvisha yuko udakwiye guhagarara no gukomera mu gakiza. Amajwi menshi akaguca intege, ibintu byinshi bikaguca intege, amajwi menshi cyane, icyaha kikaza because of the spirit that you received. Iyo wegeranye n'umuntu afise impwemu ihumanye, araguhumanya, impwemu yiwe nayo ikakwandukira. Iyo uhaye ikaze impwemu y'ubusambanyi, iraguhumanya. Uyu munsi nibiki uri kuragaburira umubiri wawe? Niyihe mpwemu uri kuragaburira umubiri wawe? I'm just trying to talk about the spiritual food. Indya y'impwemu, indya y'impwemu, indya y'impwemu yera canke se indya y'impwemu ihumanye. Hari abantu benshi cyane bagaburira imibiri yabo ibintu byinshi by'urukozasoni, amavideo y'urukozasoni, bigatuma bibajana mu nzira zo kwisambanya, ubusambanyi, masturbation. Kubera ibyo bariko baragaburira impwemu zabo, hari abantu benshi bagaburira impwemu zabo ibiteye isoni. Kubera ibyo bariko baragaburira impwemu zabo bikabafata. Iyo ugendana n'abantu b'imboregwa, abantu bafise impwemu z'ibyaha bitandukanye, uko umarana nabo umwanya, uko utebana nabo cane, impwemu yawe y'Imana idashoboye kubahindura iyiwabo y'umwasi Satani izo guhindura. Hari abantu benshi rero bariko baratwagwa n'ubushobozi bw'impwemu zitandukanye, impwemu z'agahinda barazihaye ikibanza, agahinda karatwaye imitima yabo. Impwemu zo kwiyankaza barazihaye ikibanza, impwemu zibabwira ko ataho bazogera, they have welcomed, barazihaye kaze, they have welcomed them, bazihereza kaze mu buzima bwabo. Kick outside that spirit mu izina Yesu Kristo. Iyo mpwemu ikuva imbere, igusohokere mu buzima bwawe mu izina Yesu Kristo. Kick that devil outside of your life. Usore iyo mpwemu wahaye kaze mu buzima bwawe. Hari impwemu y'icaha, impwemu y'ishari yaratanguye itera imizi bukebuke muri wewe, irakura. Impwemu ikumvisha yuko atacu maze, impwemu ikumvisha yuko you don't matter. In the name of Jesus turayihagarika, you matter. Kubw'amaraso ya Kristo Yesu afise igiciro gikomeye cane, kubw'imbaraga uhoraho yagucunguye akagukunda akakubambigwa ku musaraba i Golgotha. Yesu Kristo, you matter in his blood mu izina Yesu Kristo. Impwemu yose wakiriye, hari impwemu rero zitandukanye wakiriye mu buzima bwawe. This is your time kuba separated n'izo mpwemu zose wakiriye mu buzima bwawe mu izina Yesu Kristo. Munyarazareti, Mana ndamusengeye, ndamusabiye imbabazi, kwezwa, guharigwa no gutabagwa. Impwemu zose zidatunganye, impwemu z'ikuzimu, impwemu za Satani yakiriye mu bugingo bwiwe zose zidatunganye, turazikuyeho mu izina rya Yesu. Wera uyu munsi reka yakira impwemu y'uhoraho, imuhindura umugabo muri Kristo, imuhindura umugabo mu gakiza, imuhindura umugabo mu kwezwa no mu gutungana no mu kugororoka. Ikiganza c'uhoraho kigendane nawe, agakiza kawe Kristo kabane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho yaducunguye kandi akatubambirwa. Mana muyi mpwemu yawe, abakenya mpwemu yera bahereze mpwemu yera, abatarifatanya nawe bahereze kukumenya.
abakiriye mpwemu zitandukanye ziva ku mwasi Satani n'amajwi ya Satani abaca intege, turabasepara n'izo mpwemu kubw'ubushobozi bwawe Yesu Kristo, ubatandukanye n'izo mpwemu mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, amen. Umwami Yesu abahezagire cyane. Nimba wahezagiwe wafashijwe n'iri jambo, uhereze bagenzi bawe, usangize bagenzi bawe, inshuti, imiryango n'abagenzi kugira ngo bahezagirwe. Turashimiye cyane abantu bose basengera Power of the World cyangwa se ubushobozi bw'ijambo, kino kiganiro, abasangiza abandi, abahereza abandi ubutumwa bwiza kugira ngo bashobore gufashwa no guhezagirwa, n'abagira ico bakoze cyose kubwa kino gikorwa. May God bless you, may God reward you. Imana ibahezagire kandi barushirize kubakomeza muri Kristo Yesu. Muhezagirwe cyane. Amahoro y'Imana bane namwe. Shalom shalom.